kugira uhohotere uwundi. Ico ni kibi cyane. Ico nico kibi. Ni navyo abategetsi benshi bo mu Burundi bakora, abategetsi tuzi twabonye niko babigenza. Ikibi ni ukurenganya abantu, ukagenda ukabaremendanyiriza, ukubaka ibintu byose batakoze, nk'uku twashika tuvuge ari Leonidas canke jewe, bo uwo ari we wese ndashitse, Leonidas aravuze ku ikintu kitagenze neza mu ntwaro, umuntu agaca atangura kumuremendaniriza avuga ati ujya muntu ntibamupfunge babanze bamuzimye. Ayo ni amakosa. Ico nico kibi. N'ahandi umuntu ari we wese, yaba umugenzi wawe, yaba na mwene wanyu, nari hejuru y'amategeko. Nivyo nshaka kuvuga. Umuntu ari we wese, yaba umugenzi, yaba umuvukanyi, yaba umuntu mwabanye, yaba umuntu mwakuranye, yaba umuntu uzi, yaba umuntu ukunda, yaba n'umwana wawe, nari hejuru y'amategeko. Iyo igihugu mushaka kugitwara mukagitwaza mu nzira y'amategeko niyo kubaha no kubahiriza abarundi bo bene igihugu n'ivyo. Hariho ikibazo ca nyuma, iki co kukwigisha mu bisanzwe ako n'akazi k'imigambo yose, si akazi k'umugambo MSD gusa, n'akazi kari gakwiye gukorwa n'imigambo yose. Ubu ikindi muravuga muti dukoresheje inzira izi ngurukana bumenyi izi zose za ndazi space kugira bigishe, ivyo birakogwa, bon tuzobikora bimwe bimwe ivyo tutaravugira aho hejuru, tuzobikora rero ababijeje bazobikora, mugabo hari ibindi nimba Fleury atabizi, hari ibindi byinshi eh, bigisha abanyamugambwe ba MSD, haba mu gihugu barigishwa mu kinyegero, bamwe bamwe abari mu nkambi barigishwa nabone. Donc urumva si ibintu twashize kuri ivyo vy'ama space canke ivyo bavuze vya Zoom, mugabo umugambi nyene utunganije ubandanya ukora uko wamye ukora kera, kubwira abantu ukuri, kuko ukuri ni kuvuga uwukuze, canke ngo kugendere uwukuze. Ukuri kuvuga uwukuzi kandi ukagendera n'uwukuzi. Ivyo tuje bibandanya bikorwa, mugabo ibi navyo bavuze ko twoshobora gukoresha ibi vyuma, ivyo navyo ababijeje tuzobibabaza turabe yuko bashobora kubikora navyone. Murakoze. Ego Clarisse hama Kanyoni. Ego murakoze muranyumva? Ndabumva. Ndabaramukije Alexis Duhije, ndaramukije Jean Philbert. Ikibazo canje ni ku matora. Muri ino periode turi muri periode electorale, turamenyereye yuko akenshi muri iyi myaka iheze amatora mu Burundi akenshi usanga hari ivyo ahitaniza, hakaba rero hamaze iminsi ama discours de haine na cane cane ku mugambwe uri ku butegetsi, amadefile ubona ko haba hariko barashaka gutera ubwoba, ariko kandi ahubwo umuntu agerageje kubiraba neza bikaba vyerekana ubwoba nyabo na CNDD-FDD ifise. Mugabo impungenge nuko hariho n'abandi barundi baca bagwa muri iyo mitego, ugasanga ni twebwe turiko turafasha CNDD-FDD nyabuna mu kwenyegeza izo njyane n'izo mpari. Ubu rero hariho abantu bariko baribaza mbega umukenyuro wa MSD bw'ino misi y'amatora kugira uhangane n'izo mpungenge uterere no mu gukinga ivyo nyene amatora yama ahitaniza, niyihe ngendo, intumbero, ubutumwa umugambwe MSD uha canke wahaye utegekaniriza n'abarundi muri rusangi muri ibi bihe vy'ibihuhusi? Ikibazo ca kabiri, mwavuze ko muri abamenyeshamakuru mwakurikiranye ivy'akarere, mwakurikiranye ivy'amarebellion, eka mbere mwarakoze n'ibikorwa vyinshi kuri region des Grands Lacs, ivyigwa muri uno munsi
ku bijanye hariho impungenge abarundi batari bake bafise ku bijanye n'intambara ziri muri Sud Kivu, hanyuma ugasanga bira-impacta n'ibikorwa vy'abashaka kubogora Uburundi, haba opposition canke evolution niyo iri mu Burundi. Mwebwe Alexis Nduhije nk'umuntu afise ubumenyi, nihe uno munsi uko biriko birevoluwa, ndazi ko hariho icigwa mwari mwakozeko, ariko uno munsi aho bigeze biriko birevoluwa, mwebwe mubona ni analyse yihe mwogirira abariko barakurikirana kino kiganiro? Hanyuma jewe akabazo ka gatatu, Jean Philbert Karangwa nimba nyumva ambabarire, nashaka ndamubaze Jean Philbert Karangwa nawe nk'umumenyesha makuru, hari ikibazo cagarutse cane cane mu ntango ya kino kiganiro ku bijanye n'imipanga. Rero ndashima cane ibikorwa iradiyo Ijwi ry'Urwaruka rikora, kuko yazanye iyindi elan muri ntuze ya journalisme mu Burundi, na cane cane vyerekeye urwaruka rufasha ruhaguruka rukifatira ibintu mu minwe naho bitaba vyoroshe, canke utavuga ngo n'uburyo ni bwinshi, kandi barakora cane ku biri hagati mu gihugu. Mbega Jean Philbert Karangwa, mwebwe irya mipanga yabaye importe mu makamyo, hari amatohoza mwoba mwaragikozeko mwebwe muri Peace FM, hama mwasanze vyifashe gute? Murakoze. Reka tubanze duhereze tusabe Jean Philbert abanza bari we yishura ico kibazo ca gatatu. Aba naje mbe ndamira amata. Ego. Clarisse yakoze agize neza, naho natangwa ari jewe ndongoye ikiganiro none birangiye ngiye mu batumire nanje mu babazwa. Nivyo n'umutumire yari yamye abivuga, ahimiriza gukora amatohoza, ati bamugenda mucukumbure mumenye ukuri, hama muze kubaza namwe hari ukuri mufise. Twebwe amatohoza ajanye n'ajya amakontenera y'imipanga twarayakoze ko amatohoza n'ivyo, mbere igihugu ca Tanzania ngira mwarabonye ico kiremeza ko iyo mipanga ishobora kuba yaravuye muri ico gihugu ca Tanzania, naho batadodomye ku rutoke ngo bavuge ko yagiye mu Burundi. Amatohoza rero aracabandanya, kandi murabizi ntivyoroshe, ni ikintu cabaye gihahamura abantu benshi. Amatohoza rero aracabandanya, aho twavugisha hari na bamwe mu bamenyesha amakuru bacu bagiye barahura n'ingorane ku bw'ico mugabo ntabona mu vyegeranyo iwacu ntitutegerezwa gutanga umuco nk'ikimenyesha amakuru. Sinzi ko ntiturabishira ahabona amatohoza yoyo, hari ibyo twamaze gukora n'ibyo dukora. Ni vyiza murabibandanya muze muduhereze umuco, tumenye uko bimeze. Reka nishure ikibazo ca mbere. Ikibazo ca mbere ibintu vy'amatora, sinibaza ko amatora ariyo ubu yazanye cane izi tension z'amoko. Nibaza yuko icazanye izi ngorane cane ni ibibazo vy'intambara ziriko zirabera muri Kongo, nizo zazanye. Mugabo rero bihuye rero nuko hari amatora, hakaba habonetse uruvugiro bashobora kubivugiramwo kugira abantu bose baduze ibibazo vyanduzeye vy'amoko. Ivyo tubona n'ibiki? Tubona inzira zibiri. Turabona ubutegetsi, kandi twe twaranditse communiqué kuri ivyo, twasinye hamwe na PPD gira ijambo. Turabona yuko ubutegetsi buduza cane kwigisha inzankano hagati y'abahutu n'abatutsi, zikadoma urutoki yuko ikibazo c'umutekano w'Uburundi kigiye kigahungabanywa n'abatutsi.
iyo bariko baravuga ko bazoterwa n'abanyarwanda bazoterwa na M23 bagize iki baba bariko bagomba kuvuga abatutsi ni mu barabe naho abantu batangurira kugira induze ibibazo byose byoshobora gutuma abantu batakarizwa ubuzima hakagiza na zirya ivyo twita za masakre biriya vyo kwica abantu ikivunga kubera ubwoko bwabo. Ikindi cya kabiri tubona ni uko tubona abantu imigwi myinshi na cyane cyane vyitwa yuko ngo ishigikiye abatutsi data nayone ihaguruka iri mu nduzeye zo kucanishamo abo byo kuduza ishavu ikirenga mu batutsi kugira ngo eh, habe za tension hagati y'abahutu n'abatutsi. Mu bisanzwe abo baba babikora baba babishyira baba bariko barakorera neza CNDD-FDD kuko CNDD-FDD ikirondera abantu bose n'aba CNDD-FDD bonyene ubwabo barahevye CNDD-FDD ariko bazanye ivyo bintu vyo gushiramo ibibazo vy'amoko n'abantu bari twovuga bironderera ubuzima bwabo bari bashaka ko igihugu gitera imbere barabona yuko nabone bahanzwe bica bizana ibintu by'inzankano ataho zifatiye zishobora no kuzana gukwega ibintu byinshi rero twebwe rero hemeze tuvuga iki turabandanya twigisha yuko ubwa mbere ata monopole de la verite ata bantu bashobora kuvuga yuko ari bo bonyene bafise ukuri icyo ni icya mbere icya kabiri nta bantu bashobora kuvuga ko bonyene nabo bafise nuzeye yo ko banaka bakoze ibyaha mugabo abandi atavyaha bakoze iyo tubandanya tuvyigisha ahubwo tubandanya tubwira kandi aba ugwaruka kuraba neza kugira ngo ntibahe amatwi abantu bose babajana mu moko kubera ibibazo by'amoko niyo byatumye ibi bintu byose abantu birukanwa bava mu gihugu cyabo canke benshi bakicwa ni ibibazo byabizanye uko bagenda baravyigisha tubwira abarundi kumviriza kumenya kwishira mu kibanza c'uwundi ivyo twita mu gifaransa empati ivyo tubandanya tuvyigisha nivyo twatumye duhimiriza abantu bose ko bobikora hanyuma tugasaba yuko abantu bamenyesha amakuru bashobora kugwiza ibiganiro bihamagarwamo abantu bahamagarira abarundi gufatana mu nda cyane murazi yuko umugambi wacu uvuga uharanira ko abarundi bafatana mu nda ivyo nizo nyigisho tubandanya turondera yuko zoshikanwa mu banyagihugu bose mu Burundi cyane cyane mu nkambi zose kugira ngo ntibaze bareke nk'uko abarundi bari bahagurutse bakagwanya CNDD-FDD ndironka yimenera ikoresheje amoko ngo abarundi baryane n'ubu babandanye bameze gutyo bayibuze kuronka yimenera ikoresheje amoko yo gutandukanya abarundi ivyo rero turabibandanya cyane muri nduze tugasaba aba bose ba Joe Philbert kugwiza ibiganiro bishobora gutuma abarundi cyane bashobora kumenya kubwirwa abantu bakavuga ibintu bya solidarite ko abantu bafatana mu nda icya kabiri ibibazo vyo mu karere ibibazo vyo mu karere ndi turinda kuvuga uko biriko biragenda uko twe tubibona nuko ikibazo cyo mu karere ni ikibazo c'umunyagihugu yamana intekera
akirukanwa mu gihugu ciwe. Kwirukanwa mu gihugu cawe naco si bindi biba bikwirukanye, ni ukukubuza eh, uburenganzira bwawe uhabwa n'ubwenegihugu bwawe, kandi ababikubuza kenshi bakaba ari abategetsi. Ikibazo c'impunzi aho muri ako karere cahereye mu mirongo itanu n'icenda, abanyarwanda b'abatutsi birukanwa iwabo Amenya, bikozwe n'umubirigi yitwa Colonel Guillaume Logiste ari kumwe n'abagarde kera babita garde publique b'abakongomani, bakirukana abanyagihugu iwabo bamenye bakabirukana. Narabivuze, umuntu wenyene yabigwanije ntiyari bwashike ku butegetsi, yari Nyerere. Ariko rero ico kibazo kiza kutubera rero amahano muri ako karere twese. Mu Burundi haraba impunzi, murabizi, z'abahutu mu 72. Abakongomani harabaye impunzi nyinshi z'ababembe, z'abitwa abatetera, z'abitwa abakasayi, nyinshi mu Burundi hose, muri za Uganda hose. Ikibazo c'impunzi ni ikibazo ca les droits civils et politiques, ni ikibazo ca les droits civils et politiques zanze. Rero nico kibazo gihambaye muri ako karere. Rero twebwe ivyo turavuga tuti ibi abakongomani no munsi barahunze, abarundi barahunze. Tuvuga rero ikibazo c'Uburundi kidatorewe inyishu, ivyo bibazo vya Kongo navyo ntibizoronka inyishu, kuko muravye neza mu myaka yaheze aho aba CNDD-FDD bataha, nuko abarundi bari bumvikanye, haraba amatora no muri Kongo bari bumvikanye, haraba amatora. Kubera izo nduze zose zakoreye hamwe, harabonetse amahoro muri ivyo bihugu vyose, haraboneka agahenge k'imyaka 10, sinzi ko muvyibuka. Vyagiye vyose gupfa kubera ibintu vya les droits civils et politiques mu bihugu vyagiye kononekara. Mu Burundi mu bisanzwe muraba neza, izo za tension zose nyene zagiye zitangura no kuva mu 2015 vyahereye mu Burundi, abarundi basubira guhunga. Ivyo vyose vy'amajambo y'amacakubiri birasubira, kandi uko vyagenda biraduga gushika aha uyu munsi turi. Rero uko twe tubibona nuko naho bavuga kwibazo vyo ngaho mu karere ari ibibazo vy'amabuye y'agaciro. Amabuye y'agaciro yamyeho burya amabuye y'agaciro muri Kongo yamyeho, mugabo ntiyigeze azana induru ng'induru uko tubona induru uno munsi. Twe tubona yuko ikibazo gihambaye nuko abanyagihugu bo mu karere bo muri ako karere batarekuriwe kuba iwabo mu mahoro, bafise za droits civils et politiques. Iyo niyo analyse yanje scientifique. Mugabo ngomba kuvuga rero ivy'iwacu yo mu Burundi nuko twebwe ikibazo cacu co mu Burundi cagiye gukwega ibindi bibazo mu karere, kuko nk'uko mubizi abarundi bariko baragwanira muri Kongo, kandi ntibagiye muri Kongo ngo ni kubera bakunda abakongomani. Ibi muvyumve neza, ntibagiye muri Kongo
CNDD-FDD ntiyagiye muri Kongo ni kubera ikunda abakongomani cyangwa ngo ishaka kubahabuza. CNDD-FDD yagiye muri Kongo kubera izi yuko Kongo izoyikundira kurwanya Red Tabara ngo irigwanirize muri Kongo, nico cabajanye. Iyo aba Red Tabara itari muri Kongo, CNDD-FDD ntiyari kuja kurwanira muri Kongo, nuko tuba twibona. Rero ibibazo vy'abarundi, iyo abarundi bose bagati zabo nk'uko twese twazitaye tugahunga, vyarakweze ibibazo byose ngena bikurikirana, vyaravyaye Red Tabara, vyaravyaye impunzi, vyaravyaye ivyo byose tuzi. Ibyo bibazo navyo bica bija kwiyongera mu bindi bibazo byo muri Kongo, nuko bimeze. Rero ibibazo by'u Burundi bidatorewe inyishu, n'ibibazo byo muri Kongo ntibizotorerwa inyishu. Rero nagira mbereze ahantu tabwira ndi twebwe abarundi nditwoja ngaho ngo tuvuge yuko ari ico turushije abandi, naco turushije abandi babanyi bacu bo ngaho mu karere, naco tubarushije. Nta butwari tubarusha, nta bwitonzi tubarusha, nta n'ubutunzi tubarusha, mbere umengo turabanyuma mu isi yose ubu. Ariko kandi n'abandi bo ngaho mu karere nabone nta n'ico baturusha, kuko na twebwe turabarundi, turafise igihugu. Ico gihugu dukeneye yuko tukibamwo mu mahoro, tukagiteza imbere. Umva, nabone nta butwari baturusha, nta ni uvuga ubwitonzi boba baturusha, bo twese turangana. Rero kugira ngo ibi bintu byo mu karere bizo bitoregwe inyishu, nuko batarondera gukumira ikibazo cy'u Burundi, nguko abarundi ataco bavuze ibibazo byabo, ntaco bavuze bari hose, ntaco bavuze. Niba nivyagenda gutyo bazoba bariko barihenda cane, nuko je ndabibona, mfatiye ingena vyagiye birakurikirana. Murakoze. Ego, reka ko mbere yuko Kanyoni avuga, tubanze duha ijambo umupfasoni. Iyo abapfasoni burya bahutse kuvuga, bahutse kugira ico bashikirije, Kanyoni unyihanganire uze gukurikirana n'uyu yitwa Pamela Kazekare, ubinkundiye Pamela Kazekare yoheza agafata ijambo, ariko Kanyoni agaca akurikira, hama tugaca tuja ku gice ca kabiri c'ibibazo. Mugabo tunabamenyesha ko mwoza muradudurirako kugira ngo dusozere kino kiganiro. Jambo ni gwaho kugura mikro yawe. Ego, ndabaramukije cyane, ndaramukije Alexis Nduhije. D'abord icya mbere mbanje kubatera intege. Urugendo ni rurerure, aho tugeze mwaragwanye mwarakoze ibikorino, amashurwe ni gwanyu. Ikibazo canje ni nk'umuntu yabaye umumenyeshamakuru, yakurikiranye imigambi itari mike nk'umumenyeshamakuru mu bihe bitandukanye by'u Burundi, mbere yanakurikiranye n'ibiba muri region, nk'umumenyeshamakuru ubuye babaye umupoliticien. Nagomba ndababaze mutugirire portrait y'abantu baza muri MSD. Burya mwasanze abanywanyi babakurikira, hoba hariho ikintu mubona kibahuza, wovuga uti basangiye iki kintu, canke baza bameze ukumwe mukabajana
mu kumera ukundi kuntu tugirire portrait tumenye hashobora kuba hariho abumviriza batabizi mutubarire bababarira ko bashimye MSD bayishimiye iki gusumba iyindi migambi murakoze Voilà. Murakoze cyane kubaza icyo kibazo abantu benshi eh, baje muri MSD ubwa mbere nagomba ndabasigurire uko byagenze gatoyi kugira dushinge MSD. Icya mbere twarungitse abantu kugenda mu banyagihugu kubabaza ibibazo byabo, ingorane zabo bazibona gute, bazisigura gute, ni izihe, bo bazisigura gute, abanyagihugu ivyo twokwita citoyen lambda, umunyagihugu babaye les gens modestes, baravuga ibibazo byabo. Ibibazo ahanini bavuga ibibazo by'umutekano wabo, barabica, ivyo navyo bica bijyana n'ibi bintu duheje kuvuga bya politike by'amoko n'ibiki. Bakavuga ubutungane, barapfungwa, nta jambo bagira, ntibabatunganiriza. Ibindi bavuga bakavuga ubukene, barashonje, bakavuga amatagisi. Ikindi bakavuga ko bagwara ntibivuze. Ibintu tuvuga by'ubukene social na desespoir ku batagifise icyizere. Turababaza uko bo babona umuti w'ingorane. Umuti w'ingorane bose bakavuga bati ntidushobora kuva muri ibi bibazo dufise tudafise abategetsi b'imboneza badutwara baraba inyungu zacu. Ivyo navyo bigaruka kuri biriya ko abantu bo batwara bisunga inyungu zabo nabo bitoreye. Mu gihe rero bo batora nuko osi abo baba batowe bamenya yuko batabakoreye ivyo babemereye imyaka ikurikira bashobora kubakura ku butegetsi. Nivyo rero tuvuga yuko dushaka yuko haba muzeye demokarasi. Nico gituma dutanguye rero umugambwe, abantu rero tuvuze portrait mwari muvuze, abantu benshi baje mu mugambwe, abahutu, abatutsi, ugwaruka, bashaka n'abantu bakuze, bavuga yuko ari ubwa mbere babonye umugambwe utavuga amoko ahubwo uvuga ingorane z'abanyagihugu, zikabavugira ibintu byabo. Bakavuga bati muriko muravuga muriko muvuga turiyumva. Umuntu yaraye ashonje ariyumva, umuntu yaraye abuze umwana kubera ko atashoboye kumugurira umuti ariyumva, umuntu atagiye gutera kubera yabuze amafaranga yo kugura imbuto ariyumva, umuntu byananiye kugura isuka kubera atamafaranga yo kugura isuka ngo aje kurima atayaronse ariyumva. Kuko mutuvugira ibintu muvuga ivyatsi. Uyu niyo portrait nova. Rero uno munsi kenshi barakunda abantu bamwe barakunda kuvuga CNDD-FDD ivyo yakoreye nabe Barundi, ivyo yahemukiye cyane Abarundi nuko yabimye iyo nzira ya demokarasi. Cyane nico kintu kinini yahemukiye ko Abarundi. Rero twebwe ico ntituzogihagarika, tuzokigwanira kuko ikibazo kinini ni ukuvuga tukavuga ivyo tuzokora kandi tugakora ivyo twavuze, kugenda kubwira Abarundi tutababeshe, kuvuga imigambi, kuvuga ibibazo vyabo, kubabwira ingene tuzobitunganya. Ivyo tutashoboye gutunganya tukababwira ko tutabishoboye n'igituma tutabishoboye, tukavuga
na ryari dushobora kubikora tugashika aho dushobora kubibakorera n'ivyo nuko twe twifuza ko politiki yo mu Burundi n'ivyo twe twifuza tuvuga tuti iyo tuvuze tuti ukuri n'ubuntu uno munsi hari abashobora kugira kwihebura ngo ndaho twashitse uno munsi abantu bavuga ubuntu ni benshi abantu bavuga ukuri n'ubuntu gufatana mu nda ni benshi turumva patiri turumva musenyeri babivuga kera ntivyavugwa cyane ukuri n'ubuntu ntivyavugwa rwose kubera twavuze ukuri n'ubuntu kubera twavuze guca bugufi biravugwa cyane naho hariho abarundi benshi babivuga ivyo navyo biduha icizere yuko igihugu kizova muri izi ngorane nagomba mbwire abantu cyane cyane bakiri bato ntimuze mute icizere mukore muzi yuko izi ngorane zose zizohava nta mvura idahita ariko nimwate icizere muzoba munaniwe kubera ko rero tudashaka kunanirwa kandi tudashaka ko munanirwa nimuze muti icizere mubandanye mukora muzi yuko umwanya n'uwiwanyu bamwe muri twebwe turiko turanasaza tuzobabisa rero ikintu gihambaye mugwanire gukorera abarundi kugira bave mu ngorane kuko nibava mu ngorane namwebwe muzoba muzivuyemo niyo nzira politike twebwe twigisha kandi dushaka gushikako murakoze ego murakoze Kanyoni ijambo ni rwawe nawe ukoresha umwanya neza murakoze cyane nongeye kubaha mwiriwe abandi mwaramutse sinzi ko muri kunyumva mwiriwe murakoze ikibazo canje icya mbere umupfasoni Clarissa yakibajije sindagisubiramwo ariko ijwi ry'ugwaruka muze mutumenyere nimba koko irya mipanga yarinjiye canke itinjiye kuko usanga kuri platform nyinshi ziri anonyme n'izizwi bagerageza kugiha ibisobanuro bitandukanye rimwe ugasanga bariko barashaka n'amakosa begeka ku muntu ariko reka mbaze ikibazo umunyamakuru Joy Philbert Karangwa mbega nkunze kumva bavuga ngo Sinduhije MSD ntashaka gukorana n'abandi ashaka kwigiranya mwigenda ko n'ibindi byinshi uzi ufise hariya mu bubiko bw'amakuru yawe mbega iyo ubajije abo bantu bavuga ko Sinduhije yabasize ukababaza ati mbega iyo ubajije nimba baba basigaye inyuma bakubwira ko basigaye bakora iki canke nimba baba bari avance bamusize kubera ivyiyumviro vyiwe bishaje uzu tubarize na Sinduhije uti mbega bagusiga uri kuraba iki reka mbaze ikibazo umukuru w'umugambwe MSD warabaye umunyamakuru ushingana radio RPA kandi yatereye mu bibazo bikomeye by'igihugu cacu ariko uyu munsi iyo radio isa n'iriko irakora politike dutangiriye ku muyobozi washizeho wayo Bob Rugurika mbega mu biha ubusobanuro ubuhe ufatiye ku cari catumye mushiraho iriya radio ikindi cya gatatu mumbabarire ni
kuko nanje ndi umwe mu barundi ba bagizweho ingaruka na burya butegetsi bw'i Bujumbura bw'Igitega. Iyo uko numvise CNDD-FDD yagiye irakora na za FNL n'izindi, hari ibintu bigenda bihuza imigwi y'abagwanyi, n'uburyo bakora ibikorwa byabo mu ibanga, n'uburyo barondera amakuru bakayaha uwo bashaka kuyaha, bagakorana n'ubashatse ko bakorana nawe kugira ngo bashike ku ntumbero y'ibikorwa byabo. Rero iyo bariko baravuga ngo Rede Tabara irica abanyamurenge, mbega munyamakuru uzorondera amakuru uzutubwire imigenderanire yoba iri hagati y'ira leta y'u Bujumbura bavuga n'uwitwa Nyamusaraba. Rero Rede Tabara nimba iri muri aho ikorera hose, Nyamusaraba nawe akaba ari umunyamurenge, akaba afise imiryango muri Kongo, akaba akorana n'ubutegetsi bw'i Bujumbura, aho uca wumva yuko ubwo butegetsi bw'i Bujumbura bushobora gutuma akoresha amakosa n'imiryango yiwe. Ariko ico novuga nuko hari umufasoni yabajije ubwa mbere amakuru aba yamugezeho umuhari wa Rede Tabara burya niyo aba yiwe. Akeneye ayandi nk'uko babimusobanuriye, yosanga umuhari Rede Tabara ukamuha ayandi makuru arenze kuri ayo. Murakoze, reka dukomeze dukurikirane ikiganiro, ibindi tuzoza tubiganira ko kubera ko mwabishiriyeho. Joe Philbert wo kwishura. Ego numvise umengo ni intererano watuma sinzi ko ari ikibazo yabajije. je nagira sabe abariko baratwumviriza waravuze iki si ikibazo yakubajije, iki ca mbere. nagira nsabe abariko baratwumviriza je ntimu ntitukumva, biragiye. Uragiye Joe Philbert. Gacitse. jewe uzombaza kunya ku mutwe saba uranyumva
bon ubu turakumva mugabo wari wagiye complètement. Mm. Okay. Okay. Nari ndiko ndavuga nti abariko baratwumviriza jewe ntibasubire kumbaza ibibazo ahubwo boza barabaza umutumire wacu je kumbure muzombaza ibibazo mu kindi kiganiro ariko uno mwanya reka tuwuhe umutumire wacu Alexis Nduhije aba ari we mutumbereza ko ibibazo byose ariko intererano yanyu zozo Bon, muranyumva? ego ego Okay, bon, reka nishyure iki kibazo ca RPA. Um, allo, naratanguje RPA, nivyo. Hanyuma rero RPA yari iradiyo twashaka yuko ubwa mbere ihereza ijambo abanyagihugu ko mu Burundi mu mwuga wo kumenyesha amakuru je nawutanguye eh, mu mirongo icenda igihumbi kimwe na amajana icenda na mirongo icenda umengo niho natanguye akazi kuri RTNB kw'iradiyo. Nta munyagihugu wumva mw'iradiyo ubu bavuge. Hariho ikiganiro citwa tumarane irungu niho wumvamwo abanyagihugu bavuga ibibazo vyabo baragirana n'ibintu vya teste kugira bamwe bagatahana nk'iradiyo nk'agashimwe niho honyene wumva abanyagihugu gatoyi. Ibi- nta bibazo rero vy'abanyagihugu wumva mu maradiyo wumva ari abategetsi bavuga mu iradiyo aribo babwiza abanyagihugu ivyo bategerezwa gukora. Abanyagihugu barenganijwe, abanyagihugu bibwe, abanyagihugu basahuwe, abanyagihugu batwawe ivyabo ntavyo bigera bumva n'ibindi. Bon, rero mu iradiyo RPA ikintu ca mbere gishasha yazanye ni uguhereza ijambo abanyagihugu bavuga ibibazo vyabo kuja kurondera ingorane zabo hose aho bari. Eh, abapfunzwe bagafungirwa ubusa tukabimenya, abishwe bakicwa bunyamaswa tukabimenya. Hanyuma rero n'ibindi vyakozwe vy'amatohoza bijanye n'ivyakahise ufatiye ku rupfu rw'umwami Ndizeye cane cane canke n'ibindi urupfu rwa Dr Kasimara n'ibindi. Iyi radiyo twashaka yuko isemburiza ukuri, ibwira ukuri abarundi ko abanyagihugu bari mu kuri nabo bagendera ukuri. Baragira icizere ku gihugu, bakagira icizere kuri kazoza. Abantu nabo bafise icizere kuri kazoza niko igihugu gitera imbere. Sinzi ko mumaze kubiraba naho muta nka buruse z'amaburse iyo abantu bafise icizere ibitigiri kuri buruse biraduga. Burya na hariya iwacu naho tudafise birya vya buruse hari izindi buruse z'ubuzima zishobora kukwereka uko igihugu kimeze dufatiye kuko kungene abantu bamerewe neza bafise icizere kuri kazoza, ibintu vyose biragenda neza. No kuvuga ushobora kuraba ugasanga ivyo twita epargne amafaranga bashira mu bubiko aduga akaba menshi kubera afise icizere muri kazoza. Rero iradiyo nico yarondera, nico yarwaniye, nico yarondera. Ubu rero muriko muravuga muti muravuga umuyobozi w'iradiyo. Bon, ubwa mbere sije namushizeho ko RPA itwagwa na association, hariho association n'iri hejuru ya RPA niyo association niyo yamushizeho. Rero association niyo ishobora kumukuraho kandi niyo ishobora kubona yuko ivyo akora hageze yuko imufatira ingingo. Ivyo ntibiraba jewe.
ico ni ikintu nagomba gusigura très clairement, ivyo ntibiraba jewe, biraba association. Hanyuma mbega iradiyo irakora ibintu bya politiki? Bon, kucyo tubona, ivyo turaba twumviriza, nta muntu yobihakana. radiyo RPA ntigikurikira umurongo wayo, umurongo uko vyanditse mu mpapuro zayitanguje. radiyo RPA ntigikora uko yakora kera. radiyo RPA ntikiri RPA twari tuzi, imeze ni iramaze kuba nk'uko mwabivuze tribune ya politike y'abantu bamwe bamwe. Washaka tribune inatora abategerezwa kuyivugiramo, abandi ntayivugiremo. Ivyo navyo bikaba no mu mwuga wo kumenyesha amakuru bibujijwe. Ico niko twe twibona. RPA ntikiri ku murongo wayo traditionnel, umurongo wayo wanze wo guhereza ijambo abanyagihugu, gukora mu nyungu z'abanyagihugu. Nivyo niko ndabibona. Voilà, nico cari ikibazo. Ikindi kibazo ca gatatu yavuze ni nk'uko yariko araterera, yavuze ko Nyamusaraba akorana na leta y'u Burundi. Ivyo natwe twaravyumvise. Ngira yari intererano yatanze asaba abamenyeshamakuru kubikurikirana, kubirondera. Murakoze. Ego nawe urakoze. Turabona umwanya uri kuriruka, abashaka kugira ico bashikirije ni benshi, ndaza ndavuga umwe aheza, hama mugerageze gukoresha umwanya neza, turabe ko iki kiganiro togisozera. Dusigaje iminota itari myinshi dusoze kino kiganiro. Wilson, wonyarutsa ukadudurira ko ataguca hirya no hino. Nibaza ko na perezida w'umugambwe MSD azakwishura na wenyine aduduriye ko. Wilson, kaze. Wilson ndabona ko atari hafi. Uwundi yari yaje kare ni sinzi ko muriko muranyumva. Ego Wilson, ego nyarutse. Ego jewe ibibazo mu bisanzwe nari mfise n'abantu babibajije bariko baradukurikirana hano kuri X. Hari abantu barenga 230 bahari, ariko reka nsome mu tubazo dutatu twonyene. Hari uwabajije ngo yashaka Alexis Nduhije gica avuze ku vyiyumviro vy'abanyabwoko mu karere n'urwanko regional anti-tutsi vyigishwa abanyagihugu, atubwire naho izo nyigisho abona zoba zigeze mu Burundi, ngo mbega amatora yoyo izo nyigisho nta influence mbi abona kuwutora. Ikindi kibazo ngo yashaka atubwire abona imigambwe yose icemewe guhabwa ijambo, dufatiye ku mabi canke ivyiyumviro yubakiweko, nta migambwe abona ifise politike y'urwanko. Ikindi kibazo hari uwabajije ngo mbega ngo hari abamaze imisi bavuga yuko muba mukorana na leta ankashete, ngo vyo bari vyo. Ikindi kibazo ngo Rede Tabara mwoba muzi, nibaza ko mwari mwagisubije, ariko bariko baravuga yuko nimba muzi umuntu yayishinze mubabwira. Hanyuma ikibazo ca nyuma hari uwabajije ngo mbega MSD uno musi mubona mufise icizere co kuzotaha mu Burundi ryari? Ni ivyo bibazo. Hari kabazo kanje nanje nashaka kongerako, nk'umukuru w'umugambwe tuzi ko muri avant 2015 wari ufise abajene benshi, urwaruka rwinshi rwari rwahurikiye muri uwo mugambwe. Uno munsi majorite y'urwaruka ruri mu bukene butagira izina, abandi bari hanze y'igihugu barahunze. Mbega MSD nk'umugambwe wari wahurumbiwe n'urwo rwaruka, ni igiki muriko murakora kugira ngo urwaruka rusubire kuronka umwizero canke rusubire gutaha mu gihugu
tusivye ibya politike gusa kuko nibaza imyaka igiye kuba 10. Eske hari icizere mufise yuko mu minsi iri imbere mushobora gutaha mu gihugu canke ibintu bishobora guhinduka mu gihugu nimba mubona naho vyarase? Mbega abavuga yuko inzira y'ishamba, inzira yo gukoresha ingimba, mubivuga kwiki? Murakoze. bwa mbere jenoside muri region d'abord nta muntu n'umwe gukora politiki cyangwa barakurikiranya ibintu byo mu karere. Nta muntu n'umwe ashobora gushigikira ibintu by'inyigisho z'ubwicanyi cyangwa za za jenoside. Bon, nibaza yuko dutegereza gukora cyane. Ikintu cya mbere nibaza ko dutegereza gukora cyane n'abamenyesha amakuru cyane. Twebwe tukiri abamenyesha amakuru kera twarabona uruhara ruhambaye rw'abamenyesha amakuru mu kurwanya izi nyigisho za jenoside. Uno munsi nimba biduga nuko hari ikibazo osi mu mwuga wo kumenyesha amakuru. Voilà. Ikintu ca mbere hari ikintu umuntu adashobora kugirira concession na gatoya. Ubwicanyi burondera kurandurana abantu, ivyo no kubigwanya kuko ntaho bizodushikana. N'akarere ndikazotera imbere, uretse akarere Burundi igihugu kimwe kimwe ukwaco ntirizotera imbere. Urumva no kubigwanya, mwebwe abamenyesha amakuru mufise uruhara ruhambaye rwo kubigwanya. Twebwe abanyepolitiki turafise uruhara ruhambaye rwo kubigwanya, mugabo bamwe mu banyapolitiki barashobora no kubikoresha kubera ko bibaza ko ari byo bishobora kubashikana ku butegetsi. Ni nabo d'ailleurs babikora ubu, bamwe bakabikora kubera bashaka kubikora, bashaka guhonya abandi bakabikoresha kubera un discours victimaire ishobora nabone kubashikana aho bashaka gushika. Voilà, abamenyesha amakuru muteza guhakanurira mukabigwanya. Twebwe kubitwerekeye muri MSD ni sans concession. Nishobora turagwanya cyane ibintu byose by'amacakubiri. Rero iyo hinjiye rero muri ibi bya jenoside turabirwanya cyane. Alors imigambo ya politike ikoresha amacakubiri, nagomba ndababwire yuko uko je mbona politike mu Burundi kogwa, uko yagendera kogwa n'ingene ikogwa, bose bisunga amacakubiri. Nta mugambo n'umwe mbona atari MSD urengera ibibazo by'amacakubiri. Abandi mbona dusangiye iyo nzira PPD gira ijambo ndabona bafise inzira, n'abandi benshi abanyepolitiki imigambo myinshi bafise ibintu twokwita za reflex kuko politike burya ni reflex, bafise za reflex z'amacakubiri zo kuborera ku macakubiri. Muze murabe iyo umuhutu avuze ukuri ibintu ngena vyotegerezwa kugenda, kenshi bamwagiriza yuko yaguzwe n'abatutsi canke bakagenda no kurondera mu bisanira vy'iwabo ko atoba ari umututsi. Ugasanga ibintu bigumye muri ayo majambo gusa kubera bashaka iki? Bashaka ko abantu bose b'abahutu bose batamwemera kubera ko yavuze ikintu coba ari ikintu co kuvugira abatutsi. Abatutsi nabone n'akarero cyane nko kuri jewe, abatutsi nabone iyo bavuze ibintu by'ukuri uko bimeze
bashaka no kwerekana yuko abahutu nabone barenganijwe, bica bifata intumbero yo kuvuga uyu muntu umuhutu bagata cyangwa bagata kugira bamukure muri ntuzeye za identite ziwe. Donc mu bisanzwe ivyo nagomba kwishura ngaha nuko za reflex z'amoko ziri mu migango yose. Bon, igikurikira ni kongorana na leta, ivyo navyishuye. Bon, abantu murabareka babandanye babivuga birabaraba ko ivyo kuri nabivuze yuko nta murundi numwe nibaza ndashobora kubivuga, nta murundi numwe nibaza iyo bandusha kugwanya CNDD-FDD. Voilà. kuva CNDD-FDD itanguye gufata intumbero yo gukora nabi. Alors, Jared Tabara wayishinze, je sinibaza ko ibi ari ibibazo bifise akamaro, kandi abamenyesha amakuru baramurondera baze bamutangaze bamuvuge, iyo si kibazo. Umugabo leta abantu no munsi irafise uwitwara, murazogenda mu mubazi ibyo bibazo byose, irafise uwitwara. Voilà. Hanyuma espoir ko dufise icizere, turafise icizere gose cyane gose, kuko abarundi abantu benshi murantangaza muri ibi. Rega ijya ntwaro nayo nigeze kure, muraza muragenda murabe ijya ntwaro nayo nigeze kure, nabone bageze kure, ega nabone ntiborohewe, muze muraraba. Donc turabagwanya espoir, muze icizere turagifise kandi kinini cyane, kandi nikizohagarara. Kandi abantu bose uwo ari we wese naho yo bafise inguvu zingana gute yibaza yuko tuzohagarika arihenda cyane, yibaza yuko tuzodebukirwa arihenda cyane, yibaza ko tuzoheba arihenda cyane. Tuzobandanya gushikaho ijya ntwaro yemera ikaza tukicarana tugatora inyishu ku gihugu cya twese, itari tuzoirandurana n'imizi kandi izogenda. Hanyuma yavuze ibintu by'aba abakiri bato, nibaza ko bihuye n'ibi mbejeje kwishura byo kuvuga icizere turagifise. Ibi cyanyuma yabajije nibaza ko ari we wenyine yabaza ngira caronse inyishu muri ivyo mbejeje kuvuga. Murakoze. Ego, reka kandi dushimire Wilson. Reka dushimire Wilson kuba yashoboye no gusangiza abari ku rubuga rwa X kugira babandanye gukurikira kino kiganiro. Turagushimiye byimva mutima. Ikiganiro gisigaje iminota 10 tukagiheraheza. Reka duhe ijambo nk'akuzi ugerageze ukoreshe umunota umwe turabe ko twoha ijambo nk'abandi babiri. Muranyumva? Ego. Ndaza kubaza ikibazo hanyuma nze kugira n'intererano gato. Ikibazo ndagitumbereza kuri umugambo w'imese. Turavye la geopolitique, hariho ibiganiro bihuza intambara ziriko zirabera hariya muri este ya Congo. Hari ibiganiro bibera i Rwanda muri Angola, hamwe na Nairobi muri Kenya, hamwe n'ibibera Qatar, hamwe n'ibi biriko birabera Washington. None ivyo biganiro ko tuzi yuko igihugu cy'u Burundi kirimo, turumva ko bavuga imihari igwana, kandi tukaba tuzi ko na leta y'u Burundi ifiseyo yagiye kugwana ifashijwe n'imbonerakure hamwe n'iperereza. Twovuga none kuri ivyo biganiro, woshobora kutubwira perception bufise kuri kazoza ka politike y'u Burundi ejo hazoza, cyangwa no umuntu akagira na parallelisme kuri rite umugambwe wa MST woba uri kuragira. Sinzi yuko mushobora kuza kuduha umuco ko mama mubifitiye uburenganzira cyangwa mubareze. Hanyuma nkagomba kubaza ikibazo ku
kundi numvise umuntu avuga nk'umunyamurenge yatanguye nagomba ndamubaze ku bantu bakunda gusakuza bavuga yuko umuharire Tabara wica abanyamurenge nkamubaza hariho les personnes morales b'abanyamurenge bakunda guhayagiza cane igisirikare c'u Burundi na leta y'u Burundi aho dufatira kuwitwa Pasteur Seba Songora ego Pasteur Seba n'uwitwa Ntuzenya Kingungwa baravuga yuko n'agahengwa abanyamurenge ubu bafise nuko igisirikare c'u Burundi kiri hariya kibarinda umutekano hakaba rero n'uwo muntu umuririmbyi yitwa Galas yaririmbye neza yuko General Evariste Ndayishimiye ariwe mutabazi wabo hanyuma rero mukaza mumva yuko harimo urujijo mu gihe bamwe bahora bavuga ko bicwa hakaba n'abandi bene wabo bavuga yuko leta y'u Burundi ko ariyo ibashigikiye ibarinda kandi muzi ko irya leta ifatikanye n'imigwi ifise ingengabitekerezo ya jenoside tukaca tumva rero yuko nabo nyene bari bakwiye gusigura ikibazo cabo bakagira aho bahagaze bareke gusakuza murakoze ego ariko si ugusakuza nagira ndakubwire ko atari ugusakuza kuko gusakuza ni ijambo riremereye cyane kumbure ridakwiriye ntabwo ari ugusakuza naho bitoba ari byo mugabo si ugusakuza sinzi rero ko kwishura turabe ko kino kiganiro icya mbere ivyo je nabajijwe ni ivyanduze ivyo ndibaza muri ibintu byose vy'ibiganiro biriko birakorwa kugira ngo haze haboneke amahoro muri Kongo. Nababwiye yuko ibibazo vyo mu Burundi bitarimwo nta mahoro azoboneka, bishobora kuba ari vya bintu vyo kubakirako rimwe mugabo nta mahoro azoboneka. Kugira rero biriko biraba izo ntuze zo zabaye Nairobi, Rwanda, ntaco zazanye mugabo ibiriko biraba i Washington biriko biraba harimo ibiganiro biriko biraba i Washington nivyo nibaza bizotuma haboneka inzira izozana amahoro mu karere. Mu makuru dufise twibaza yuko bishobora gusinywa vuba hanyuma ibindi bikazobandanyirizwa mu karere. Nibaza ko hari ibiriko birabera i Washington nivyo bizotanga inzira y'ingene ikibazo c'amahoro mu karere gishoboka.